Shoti bakunzi namwe bagenzi ndabaramukije amahoro. Muri kumwe na Jean Christophe Mugisha muri studio za One Day Burundi. Turi kumwe n'umuhuza bikorwa runani rw'abanyagihugu URN hitamwe neza Union pour la Renaissance de la Nation. Urunani rw'abanyagihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonyabwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini. Apotre Bernard Ntungwanayo intumwa y'Imana mu bantu akaba umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi. Akaba nawe yerekanye itongo rya Edeni aho riherera Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kosha. Yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashure hirya no hino mu gihugu. Nyine bashize ahabona idonido ry'amoko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu ari vyo u Burundi, u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse na Uganda. Apotre ndagwaye kaze muri kino kiganiro. Ndaramukije abatwumviriza n'abazotwumviriza murakoze. Apotre abanywanyi ba radio televiziyo Inkenzo bari hirya no hino hajyatandukanye ku isi baratwandikiye badusaba ko mwogira ico muvuze kuri abasirikare b'igihugu cy'u Burundi bariko bapfira muri Kongo, abandi bafatwa, abandi bahunga. Mbega niki mwobitubwira ko ga Apotre Bernard Ntungwanayo? Urakoze kuri ico kibazo mushikirije abanywanyi ba radio televiziyo banditse basaba niki ciza vyerekana yuko akamo tubatera bakumva. Rero ntivyoroshe na gatoya, ntivyoroshe kuko abasirikare barungitswe muri Kongo ubwa mbere na mbere nama ndiko ndabivuga bafise umuvyeyi gito kubona umukuru w'igihugu abihakana na kamaramaza. Kubona rero umukuru w'igihugu abihakana na kamaramaza kuko umukuru w'igihugu kubahuka akavuga yuko abasirikare b'abarundi bari muri Kongo atari bo baba bapfuye, ko bafata impuzu z'u Burundi Rede Tabara bikazihereza abandi bazambara canke kare bazambara, bakavuga ko abasirikare bagwa muri Kongo arabo muri Rede Tabara kandi akamaramaza. Nta n'isoni bagira, birateye ubwoba. Hanyuma wumvirije umuvugizi w'igisirikare General Baratuza Gaspard ahavuga yuko impuzu zitwagwa na Rede Tabara zikambagwa n'abanyarwanda, ko rero bivuze ko bapfa muri Kongo ari abanyarwanda kaja n'akamaramaza. Ariko rero ntawe vyotera ubwoba, burya ikintu ubanza ukaraba wakivuze. Reka ndababwire General Valens Ndayishimiye biravugwa yuko mu 1994 yoba yarakoze amarorerwa mu Rwanda, biravugwa niko bivugwa, bizotamenyekane kuko umutahe mpuzamakungu warasohotse usaba yuko abakoze ihonyabwoko mu Rwanda b'abarundi bo denguka imbere y'ubutungane bakabibazwa. Rero naho biteza utunyoni narababwiye yuko batezwa kuzotangwa bakabazwa ivyo bakoze mu Rwanda. Mu Burundi siho hari ikirimbiro ry'abajenosideri, ivyo ntibishoboka, bifise igihe bigomba kumara giheze bakarengutswa. Icya kabiri umugwi yarimwo CNDD-FDD n'umugwi w'inkorabara, n'umugwi w'iterabwoba nk'uko amasezerano ya Rusaka abivuga. Avuga yuko CNDD-FDD za CNDD-FNL za FDLR n'izindi nyinshi ari imigwi y'iterabwoba. Kuba rero imigwi y'iterabwoba aritwara igihugu cy'u Burundi nta gitangaza kirimo. Murumva yuko atawoheza ngo atange abakoze ihonyabwoko mu Rwanda. Birababaje kubona uyu munsi bo nyene baja hagati yabo bagira igihe bakandikiranira iketi bavuga ngo ntihagira amasezerano ashigwa ku mukono hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo kugira ngo ntibibangamire umutekano wa bamwe mu CNDD-FDD bari mu butegetsi n'abafrodebu kubera ivyihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda. Vyerekana neza ko babizi nabo nyene kandi aho bari bibarya mu mutima bafise ubwoba bwo gufatwa umwanya wari wose. Rero ivyo nibabirindire bazobibona. Aho rero nkaca mvuga nti
Valentin Ndayishimiye yabandanije muri uwo muhari wa CNDD-FDD yatashe ari general. None mwibaza ko ipeti rya general upfa kurironka uko nyene? Hari abantu benshi bakoze ibintu bikomeye bataronse ipeti ya general. Kugira ngo aronke ipeti ya general mu kiroberi nuko ashobora kuba yari yitanze mu gukora amabi menshi akorera abanyagihugu, cyane cyane ndavuga ubwoko bw'abatutsi, kuko murazi ko CNDD-FDD aho yaca kwari ukwiba no kwica no gutikiza no gufata ku nguvu abagore n'abakobwa. Ivyo rero navyo nyene harya ntibarye ngo baryamizo cyabija habona ababikoze babibazwe. Iyo turavuga ibi baca bagenda bakabwira imbonera kure ngo none ngaha bazodufata, muzofatwa nyene mubuzone iki gufatwa. Ibyaha bene ivyo vyihonyabwoko, ibyaha by'indengera butungane, hariho ibyaha bidasibangana bidafutwa bikurindira naho warapfuye bakaruca. Ivyo no kubimenya nabo bana banyu canke bana b'abanywanyi banyu bimbonera kure murigo murahenda mukoresha amarorerwa, bamenye ko bazorendugutswa imbere y'ubutungane. Nama ndiko ndavuga ko abapfunzo mu mabohera atandukanye mu Burundi benshi nta byaha bafise, benshi nta byaha bafise. Abafise ibyaha n'ababapfunze, ababapfunze si ibyaha byinshi, bafise amaraso ku ntoki. Aha igituma ndiko ndatarira suko nataye ikibazo, ndagomba ko mubanza mukumva abafata ingingo mbi zo gushora abana b'u Burundi muri Kongo ku nyungu zabo gusa, atanyungu bihereza igihugu. Aho nagira ngo tukiri ngaho cyo tuja ku muvugizi w'igisirikare General Baratuza Gasupare yinjiye muri promotion ya 2025. Muri iyo promotion ababaye aba general ni babiri kandi abo bose basangiye ubwoko. Hanyuma uwundi yaronse ipeti ya general muri iyo promotion ya 2025 nuwari yaradubuye wo muri promotion ya 2024. None mwibuke ko uyo general Baratuza hama nuwo bari kumwe baronse amapete ari batatu bo mu bwoko bw'abahutu ku ntwaro ya Domitiano. Iyo promotion yagenze gute? Bari bavuye ku ipeti ya komanda bagomba kuba major, no kuvuga abo bari kumwe baronse ipeti ya major. Ariko abo batatu mugabo bandi babiri ntabo ndababwira, ndavuga Baratuza kugira mumenye uri karavuga ivyo bintu wari we. General Baratuza yavuye ku ipeti ya komanda, major ntiya yambaye na lieutenant colonel ntiya yambaye, yaciye yambara ya colonel full. Abandi babiri badugijwe amapete muri iyo promotion ya 2025 baciye baja ku ipete ya lieutenant colonel, ntibigeze bambara ipete ya major. Domitiano yavuze ngo nibamureke yihera ipete abahutu, ngo abahutu biwe batatu. Ivyo vyaravuzwe binara tera induru mu bwongoshwa, ariko biravugwa, derimere ziravugwa zitari nke, abari hico gihe baravyibuka. Rero Baratuza kuronka iyo pete ntiyayironse kubera yuko ari intware mu gisirikare, ntiyayironse kubera azi gukora ibyo abandi badashoboye. Yayironse ubwambe kuko yari umuhutu, ayihawe n'umuhutu mugenzi we kandi yabivuze, kuko baramuhanuye perezida baramubwira bati nurabe basi abandi batutsi bangaho ushiremo ubaduze ari benshi ntibabone ko hadugijwe ubwoko bumwe. Arababwira ati reka ati abakoloneli n'abamajoro ni benshi b'abatutsi, reka nduza abahutu. Nivyo yarabikoze, turabizi twarabona. Rero uyo Baratuza iyo pete yayironse kubera ko hari ivyo yakoze, canke hari ivyo yari karakora, canke hari habo bakorana wihishwa ibinyuranye n'ivy'igisirikare. Iyo pete rero ya general yarayaronse asanga imuhesha uburenganzira bwo kubamba abasirikare b'abarundi, akavuga ivyo numvise yavuze. Uyu munsi ntavyo nshiramwo, ndababitse ndiko ndavyiga nzobashira hamwe mwumva umwidagaduro wabo bariko barimoka bavugira kunsi ya zamenyo bahayagiza impfu z'abatutsi. Ndaje nzobibereke. Haraho mvuga ngo navuze abatutsi bagiye kwica abatutsi mu burasirazuba bwa Kongo. Abahutu batwayeyo n'abahutu batagira babo, n'abahutu batagira babo bari muri CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu rukomeye. Niyo mpamvu
bariya babita imperekeza, baba baherekeje abandi bati bagombe bapfe ko nta bana babo barimo. Imiryango yabo ntigenda muri Kongo kugwana, bagiye muri Kongo bagenda kuzana amabuye y'agaciro no kuseha ayo mafaranga y'agaciro, mbwa ntibagenda kugwana nabo bita ko ari abanyarwanda babeshera igihugu bacambe kibara. Rero icyo nagomba kubwira abatwumviriza, ibyo Valens Ndayishimiye yavuga nk'umuroberi n'ibyo General Gaspard Baratuza avuga, umuvugizi w'igisirikare, birasa kuko bose n'abaroberi. Uriya Baratuza nubwo ari umu ex-FAB, yari umuroberi muri ex-FAB kuko hari ibyakorana n'abari mu ishamba, hari ibyakora ku rwego rw'igihutu atabikora ku rwego rw'igihugu. Niyo mpamvu yavuye ku ipeti ya komanda agataruka zibiri, iya majoro n'iya lieutenant colonel akaja kuri colonel furu. Aho rero nibaza ko ivyo ariko aravuga uyu munsi nibwo rupfu rwiwe. Ivyo ariko aravuga avuga ngo abasoda ngo nta bapfuye, akankuvuga igitigiri cy'abapfuye kuva kera intambara yabaye mu Burundi imyaka irenga 10 ko bavuga ngo hakomeretsa aba hapfuye aba bakavuga igitigiri, ubu hahindutse iki? Mbega bo barabakera batari bazi igikora cyo kuvugira igisoda canke niwe watabizi? Ko n'uyu munsi muri iyi myaka iyi nyene iheze turaza abayadodobereje abaza ko arabatutsi. Uyu General Baratuza abadodobereza muri CNDD-FDD bahakwa no kwicwa, icyo turabizi. Rero ntarye ngo aryame. Hari umugani wacu ngo zijya mu kike ziraririye mpanda, iba ariko aravuga amenye ko abari karavugira hari abo bari kumwe bicaranye n'abari bagiye kuri Songoye bari kubarirayo. Reka rero tuje kubari muri Kongo. Mwambajije ikibazo ciza, mutimbe muri Kongo byifashe gute? Ubu tuvugana abasirikare baguye muri Kongo nta uramenya igitigiri cyabo, ariko kiya gitigiri bavuga cy'amajana 215 bararenga kure niyo kuko hari abapfuye umugenda bapfira mu nzira bahunga. Nubu turiko turavugana uyu munsi hari batayo zibiri Tafoke ya 10 n'iya 11 ziri ahantu ku musozi, imisozi y'abana yegeranye, bahunze. Aho bahungiye bashitse ahantu ubu bisanze bari hagati ya M23 kandi nta masasu bafise, amasasu yarabaheranye. Uyu munsi nagira ndabatera kamo abo bo muri Tafoke ya 10 na 11 kwiyumvira kugwana M23 no kwiyahura. Reka kugwana M23 ntacyo mubaziza, ntacyo mupfa. Manika amaboko mukoma induru yo mu Kirundi, ya yindi bakoma bashize urushi ku munwa, muhamagara muri M23 muti twashize inkoho hasi, hanyuma mubasabe ko babakira, bababwire icyo babigishe icyo bita igisirikare cy'umwuga. Apana kiya Baratuza babwira igisirikare cy'umwuga ntuja kurasa umuntu atakurashe, ntuja guhiga umuntu ataca kugize. Abo muja kurasa n'abakongomani bavuga ikinyarwanda, Kongo ibatuma kuja kubarasa ni mwebwe nyene muri ko murabibona yuko babata ku rugamba bakirukira aba FARDC n'abawazalendo. None murizwa niki muvuga ngo FARDC yabataye na wazalendo? Kubera iki mutobireka kuja kugwana mukaja ku ruhande rwa M23 mugakoma induru musaba muti babatabare babakire, hanyuma ku mwasi mwumva rubarungika kupfa? Erega umwasi mufise mwebwe akomeye mw'abasirikare b'abarundi muri Kongo n'abagomba kujayo, umwasi mufise n'ujya barungikayo kuko abarunga kugwanya ibitari ivyo. Kwa babwiye ngo muje kugwana n'u Rwanda, u Rwanda ruri muri Kongo, u Rwanda ntimuzi aho ruherereye, kuyikarata nago mubona muri bijuju ku buryo mutabona aho u Rwanda ruherereye. None ko bavuga ko bagomba gutera u Rwanda, aba bari za Bukinanyana na Mabaye, aba bari Mugina barindiriye gutera mu Rwanda ngo muri Kongo bazotera amabombe, ngo bari za Bukinanyana na Kibitoke na za Mugina ngo bace bajabuka ngo baje mu Rwanda. Yo barababishe muratera muyaterera. Ubu tuvugana iyi sato yo turavugana ibyo abasirikare bari muri Kongo kaba akayobera bahinga aho bagwanira, aho FARDC aho riri kiragwanira,
abo wazalendo bariko baragwanira aho abarundi bariko baragwanira. Ndabibutse ko muri Kongo hariyo batayo za tafoke zishika 18 zimaze gushikayo. Abo bose nta numwe ariko aragwanira isa tuvugana, barumvise akamo twabateye. Ubundi bagwanira iki? Barasa abo batutsi babahiga kwiki. Nako ndababwiye ko umwasi bamusize Burundi. Umwasi ni wari kabakomanda akababwira ngo nibica abanyagihugu, nibica abatutsi, nibabarobanure mubona babotsa bakabarya inyama. Kubera ikabo bakomanda mutobankira canke mukababoha, ahubwo mukabashikiriza M23 babona M23 ikabereka makungu kwabo bantu rero bariko barasobanura ngo nibica abatutsi bakazohanwa mu rukiko muri sentare mpuzamakungu. Ko M23 ntakibagira ikibafata ikaba muri kirisi isi kababona. Reka kugwana na bene wanyu, manika amaboko babaki mubasabe babakire, nimwagirirwa ubuntu bakabemera kubakira, kandi naho mutamanika barabafata amateko. Niba babafata amateko Varista arasuye abihakana, umuvugizi wanyu w'igisirikare abihakana, ubwo hazobasiye ko Imana yonyene ari babona. Musenga amasengesho ameze gute kugira ngo musabe ko Imana izobazigama mukabaho. Amakuru ava muri amabata yari muri Kongo avuga yuko abafatiwe ingungu barenga 150 nibo babivuga abasirikare, nibo babivuga bacitse ku icumu. Ariko ivyo bafashwe ntidushobora kubishingira ko dufatiye ku byo abasirikare bavuga cyo byo abarundi bavuga, tuzovyemeza tubihawe n'ababijejwe. Niyo bagira igihe babitangaza, M23 kabitangaza, nivyo tuzokwemera kuko nibo bafise abo bafashe. Naho igihugu cy'u Burundi kitemera bafashwe, ica kivuga ngo ni Rede Tabara, na Rede Tabara rero nyene kuba tatangaza irakora, twaratubona batanga amatangazo nitwumva impamvu ataratanga amatangazo. Ariko reka turindire turabiyo bisha. Burya bizotera byikosora. Aba wazalendo kugeza aho bavuga yuko abasuda b'u Burundi ari ngwanyi zikomeye cyane zidapfa, ngo impuzu z'ingabo z'u Burundi zihabwa abo muri Rede Tabara n'abanyarwanda. Bivuze ko amazina twashize ahabonejo n'abandi basirikare barenga 100 batwawe Burundi bapfuye, n'aba 39 twatangaje habonetse uyundi umwe iyongera ko. Turacarindiye ko turonka amazina y'abandi kuko biragoye kwidantifya arabutsa bataza amazina yabo, bikagwana ko amazina yabo amenyekana. Ariko ndababwira ko inganda zatikiza abasirikare b'u Burundi muri Kongo. Barundi kazi rwaruka, dufashanye kwiyamiriza kakabikabisha, kandi tunahoza imiryango iri kirabura babo. Tubwira abasirikare cyane bari kugira ngo bareke kwiyambika ibara, bareke kwikwegera imanza batazotsinda, bareke kugwana intambara badashoboye, bamanika amaboko. AFC M23 ntakizobagira kubona kana nabifatira bagaburira. Murabona ingene basiga basa neza bavyibusha, nuko Sebuja yabihakanye bariko baratashe mu zabo. Uyu munsi rero tuvugana w'igenekerezo rya 20 umwaka wa 2025 ibara ryaguye muri Kongo. Abasirikare b'u Burundi nkuko nabimeje kuvuga, tafoke ya 11 abo bari ahantu ku misozi bakikijwe na M23, babuzi yoja niyo bapfa basenga, bamwe bahagaze abandi bunamye abandi baryamye, abandi bari kurondera ingene bimba. Inzara yarabishe, ntibagira ico barya, ntibagira gitabara, nta rusasu na rumwe bafise. Bavuga bati no gufatwa mbiri, bakababoha indege bakaja kubamurikira makungu ko bafatiwe ku butaka bw'abandi. Aho rero uyo munsi hiriwe haraswa murasirazuba bwa Kongo ahantu henshi. Ariko uravye Karungu ukaraba Bweramana, aho hose abafaredese abawazalendo nabo bafadikanya n'ababarundi nyene barisava ngo ningwanye zikomeye, ngo n'abanyamwuga bavuyeho biruka, nta wajanye n'uyundi. Birashika mbere bagashika ahantu bakiyamura impuzu bambaye, bakambara gisivile amabutura n'udupira, bakita abakongomani, ariko bigatako bagafatwa.
kubera ko yabiyoberanye barabe ko bahava. Akantu karyoshe cyane, Minova iri mu minwe ya AFC M23. Minova iherereye ngaha ku Kivu. Ni ukuvuga ko aho Minova niho bari bamaze iminsi bacurira imigambi yo gutikiza abatutsi bo muri kano karere. None rero ibisaka by'imbwa byabashanye, M23 yabakubise irabakubita neza, bagenda atawuseze yundi, bariruka basohokamo. Ikibabaje nuko hariho abasivile bahunga bava muri Minova, bagenda bafata ubwato mu Kivu bubatayo. Twibaze yuko bashoboye kubarohorayo bagasubirana kubona ubuzima, kuko bariko bahunga ubusa, bahunga ibihuha leta babwira ngo ni bahunge. Kandi M23 hifashe bace bashiraho urutonde, administration nziza cyane, nta muntu numwe barya ugwara, umukongomana harasha ry'akaryama, nta muntu numwe asubira kurara arabundaguza, basigara bagogwa n'amasasu ya FARDC iza kubamijamo n'amabombe y'amadege yazasukoye n'amarikubutera. Ariko ahandi baba bamerewe neza. Rero nagira mbwira abarundi ko borema. Ubwa mbere nuko ushobora kugira igisabisho wese akora nagikore, kubera yuko umugambi AFC M23 ifise suwo gufata ahantu na hamwe, sinuwo kugwana. AFC M23 twama tuvyumva bavuga bati bakurikira umwansi yabateye bakamukurikira yagiye. Rero bakurikiye umwansi yagiye nta caba bakoze kuko babatewe. Icya kabiri, basaba ibiganiro igihugu cabo kuya baganire nk'abakongomani. Tshisekedi akanka, Valesa akamuhanura kanka, akamubwira ko bamara abatutsi ko bazobamara, akamwizeza ko bazomara abatutsi. Abatutsi nabo muzopfa mumaze, n'ubwoko Imana yaremye bukunda nkuko namwe yabaremye bakunda, naho mwiyanka mukanka imiryango yanyu, mukaba muko mukwega intambara, muyikwegera mu ngo zanyu. Umuhisi Petero Nkurunziza yarababwiye ngo ayi intambara izotangurira ni izoherera. Iyo ntambara mwakije muri CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, umukuru w'igihugu mukayitanguza, izoherera aho nyene kandi igiye guhera. Kandi na Tshisekedi yayitanguje, izohereriwe, ntimugiye izoherera handi. Aho rero nagira ngo mbwire abarundi, umuntu wese azi gusenga agira igisabisha asubira Imana, kuko kubera ko izo ngabo z'u Burundi zigenda gutera M23 aho yibereye. Ubu rero nababwiye Minova iri mu maboko ya M23, kubera ko Minova yegeranye na Bukavu cha kibuga c'indege c'Ikirimbiro, abarundi bakoresha n'abagizi bana bose bacuditse na Tshisekedi na FARDC cha Kavumu. Ico kiraca gifatwe ejo bundi, nta no kubanza kugwana no kwiruka bahunga, babaja ko n'inkoni n'ubuhiri biruka bahunga atawujanye n'uyundi. Aho rero murumva bazobageze he? Bazobageze Kamanyura, bazobageze Buvira, ni hafi ni gutambuka, sinuvuga ngo urugendo rw'amasaha, ni minota uguruka wiruka. Ubu rero intambara kubera ko bagiye kwisotora abo barundi, nabo bakaba bafite umugambi wo gukurikira umwasa hagiye. Ubu nibitegure, barasotoye bagenda kumusotora badatanze imihoho ngo bavuye ko badekarare ko babivuyemwo, bavuye mu ntambara ya Kongo. Uburundi byitegure ko agari busoma gasoma. Nibaza ko ejo nzobibabwira mu idonido. Nagira kandi ndababwire yuko abatazi gusenga nabo nyene bovyiga, kubera yuko leta irongoye igihugu iriki kwega intambara mu gihugu kandi izoyibona. Izoyibona. None umuntu aje gusanga iyo uraka kurasa numukurikira maka umufasha, ubwo bazobakurikira maka babafasha. Bageze mu Cibitoke babakurikire, bageze Igihanga babakurikire, bageze Muravyo bagume babakurikire, bageze mu Rutana babakurikire, naho bazogishika Kigoma bazobakurikira maka babafasha. Simwe mwagiye kubasotora, mugiye gukubitwa n'inkuba mutazi yo zivuye. Inkuba zitagira amazi nizo zigiye kubakubita, sije no hahe buca mubibona. Rero nagira ngo kandi mbonera akanya mbwire abatwumvirije mu kiganiro cejo, twababwiye yuko tugomba kuvuga amazina y'abafatiwe muri Kongo. Ariko turavuga amazina y'abafatiwe muri Kongo gute kandi n'abandi bagira bafatwe? Uyu munsi aho bukera izi batewe zibiri
badasenze neza izo batayo zose zibiri zirashaka gufatirwa rimwe zose ko nta masasu bafise bamaze kubakikuza bari hagati ntibazi iyo baja niyo bapfa naho bari ntibahazi barashonje inzara yabishe ntibagishobora kwiruka bagenda barakonyera ubu no gufatwa amateko ubu rero rindira tuzobasomera rimwe na rimwe tuzobasomera rimwe na rimwe bazobamurika natwe tubamurike tubwire isi yose tubwire abavyeyi aho abana babo bari kubera twarababwiye abavyeyi ngo bareke babuze bamira abo bana ko bagenda kugwana muri Kongo abasirikare baje muri Kongo sinzi ko ari abasirikare base abana banyu bagararije sinzi ko ari mwebwe mutababwiye mugabo inyanka kubwirwa ibwirwa nuko amaso atukuye wanka bangwe ni wankazana ndabe ndababwira mukanka kumva ariko muzokumvirayo abasoda n'abigihugu barahiye gukinga imbibe z'igihugu ntibarahiye ngo baje kugwanira mu kindi gihugu atanyungu bibafitiye nta gihugu cyabateye ngo bareko bakurikira umwasi bagiye ufata abanyagihugu b'abakongomani babaziza uko bavutse mubiruka ko mutegetse n'ubwo butegetsi bwakoze genocide muja kumara abana burakere mubibone sije no hahera barundi kazi mukurikire ivyo tubabwira murumva ko leta igitangaza nta mahopa leta itangaza amafuti ibitabaho bakarya indimi mwarumvise umuvugizi w'igisirikare avuga ngo ntabavuga gusa ndabavuga utabavuga se uyu munsi ahisigeze nagira ndababwire ko abarundi batarahamenya no kuri leta y'u Burundi ntirigera imenya aho igihugu kigeze ahisigeze uyu munsi ivyo ukoreye ahantu hose biramenyekana yewe n'amafoto akagenda ikoranabuhanga rigeze ku rwego rukomeye naho mwima internet abanyagihugu banyu mu gihugu mumenye ko nta kintu na kimwe coshobora kuba kuri iyi si kiraba igihugu kanaka ntikimenyekane ntibishoboka muri ihenda rero muzora kubitangaza abandi babitangaze babitangaze iyi radio ubwambe bwo turayishimiye kukigora ikora no gukora badafise ubushobozi bwo gukora kandi bagakora ibikora inka turabakeza mubandanirize ngaho hanyuma shimiri nabo bose banditse bagomba umuco kubiri muri Kongo nuko ibintu vyifashe ejo mu gitondo nibaza ko dushobora kuzomenya amakuru adasanzwe kuko urazi ntibaheba abafare DC Tshisekedi neva ntibaheba bazoheba bahebeshejwe ariko ejo hashobora kuzozinduka amakuru aryoshe cyane ejo muzodutega amatwi ku mugoroba tuzogira ibyo tubashikirije murakoze Apotre Bernard Ntungwa nayo turagushimiye kuri izo nyishu mutanze ko bari babajije ibibazo vyabo hano kuri One Day Burundi komeze mudukurikire ibiganiro vyacu birabandanya amahoro y'Imana komeze abari namwe mwese mukore subscribe ko batarayikora canke sabone mwimugira mu mwubahwe murakoze